isaha 6:10 muri studio za Radio Magatamze FM akaba ari umwanya wo kumviza amakuru muri migwi kirundi tukaba tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu CIZA Jean ndakwamukije cyane nonga ndaguhanikaze ndakuramukije Jacques ndabaramukije namwe inshuti bakunze bisameze Magatamze FM nonga ndabaha ikaze muri ano makuru yo kuri no wa gatanu igenekerezo ryandwi ukwezi kwa kabiri 2020 akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abarimyi bagiye kuronka agahengwe mu kubika umwimbu ikiringo kitari gito kandi bakawubikura utarabungwa. Agahawa ngo ni kinyobwa ngirakamaro mu buzima bw'abantu naho benshi batakijukira mu kukanywa. Aho benshi mu basanzwe bakora umwuga wo kuroba bari biteze gufunga ikiyaga kuri no munsi wa gatanu bikaba batangaje kuba ikirangamisi cyahindutse batavyiteze ariko babishimye naho umwimbu utari kirenga mu kiyaga Tanganyika. Mu buhinga bw'ivyuma turiko dufashwa na mugenzi wacu Richard Ndayizigiye ugiye kubashikiriza amakuru akaba ari Jean Ciza sangwa ikaze. Gwino muri sanze muri radio Magatamze Ndasubiye kubaramutsa abarimyi bagiye kuronka agahengwe mu kubika umwimbu ikiringo kitari gito kandi bakawubikura utarabungwa. Nibitanga Dedone ajejwe indimo muri commune Bugarama aravuga uburyo bushasha leta yatanze bwo kubika umwimbu kandi ko atanga rukambi butera akaba yavugiye kuri mikoro ya mugenzi wacu Felicien Bigirimana. Twagomba kumenyesha abarimyi ko mu miseze twabamenyesheje ikijanye n'imifuko ya kijambere amagunira yo kubika mu mwimbu kuko leta yari yumviriye ko ibintu byo kubandanya dukoresha imiti y'ikizungu mu kubika imbuto canke umwimbu cyagiye boneka ko hari ingaruka zishobora kuboneka mu gihe cakazoza. Ubu rero leta yarategekanije amagunira yo kubikamo ku buryo umwimbu babisemo udashobora kugira ingorane haba kubungwa canke kubora. Ayo magunira rero barayatwegereje dusanzwe tuyafise bo dushikira kugira ngo tubereke ingene bayakoresha tubabwire naho baca kurihira amafaranga. Igunira rimwe rero risanzwe rigurwa 5,800 umuntu akaba ashobora kurikoresha imyaka 3 tarabononeka ari gifise ubasha nk'ubwo cyatanguranye. Rero turahamagariye abarimyi bose bo muri commune Bugarama kugira ngo baze kuriha baje kugura ayo magunira babashe kubika umwimbu wabo ntuhure n'isanganya. Ikigira kabiri murazi ko twimirije irima rigira kabiri turasavye ko iryo rima rigira kabiri ry'impeshi abarimyi bosheje gutangura kugitegurira hanyuma no kwegeranya uburyo bwo kuzogura ifumbire ku batanze avance. Turazi ko dufise abantu bari batanze amafaranga y'ibanze ariyo avance gishe cambere ugihe c'umutasuro batashoboye kugombora iyo ntabire yose. Rero turasaba ko bosha amafaranga hafi kuko vuba hanyuma naco n'abarimyi bari bararishe ifumbire bari barashe amafaranga yose mugabo bagiye aho batawurera ifumbire bashobasanga yahetse. Iyo fumbire rero yabo bantu yarabonetse abafise burya butike n'abari barabwegeranirije kuri urya sanzwe yitanga muri commune bo kwihuta kuyitora kuko ifumbire yabo yaraje. Ubwo ifumbire imaze gushika n'ubwoko bubiri gusa ni fomi ariyo twita DAP ya kera hamwe n'abagara ariyo kasere tarashika ni totahaza ariko nayo mu minsi imbere izoshika bayitora kugira ngo bararishe bashoboye kuronka irya fumbire. Murakoze. Agahawa ngo ni kinyobwa ngirakamaro mu buzima bw'abantu naho benshi batakijukira kukanywa. Ismaili asanzwe ateka agahawa arashima akazi kiwe ariko akabona ko inyungu atari kirenga bivanye nuko abantu batakijukira kukanywa. Akaba yavugiye kuri mikro ya mugenzi wacu Tofigaz. Ugatangura twariyumviriye tubona ko ibi bintu bikorwa n'ahandi abantu bakaronka aho bateramira karonka ico banywa tubona ko ari byiza naho iwacu ku magara tubitanguze kugira abantu baronka aho bateramira baronke n'ico banywa kandi kibafasha mu mubiri wabo. Akazi ni ibyasara bito umuntu atangura kwiyungunganya muri ivyo byasara nyene bisaba umuntu aronka umutahi atanguza n'ibikoresho. Ivyo bimaze kuboneka ucumenya ubuhinga bwo guteka ivyo bintu kugira ngo uze kubigaburira abantu ari uko bihinguye. Icambere cyo turagenda tukagura agahawa hari agahawa kaba gafunze mu mashashe tumaze kukagura tuza tugategura inkono dutekamo amazi tukamenya ati ubu bupaku ubu bushobora gukoreshwa n'amazi angana kugira abantu bakanywe bumva ko ari agahawa keza. Ivyo tumaze kubitegura ca dutangura guteka kesi ntikaragaheze bivanye n'abakiriya na cyane cyane iwacu benshi ntibaramenya agahawa
mu bisagara vyiyaguye nka Rumonge, Bujumbura ho barateka n'agasika gatatu ku munsi, ariko aha iwacu bese ntibarakamenya. Mu mwanya tukiriko tumenyereza biragoye kuronka inyungu, ariko turaronka ntonto idufasha kugira tubandanye dukora, ariko turizeye ko uko abantu bazogenda babimenyera no kubikunda niko tuzoronka akarusho. Intambamye duhura nayo ni mu gihe turiko tudandaza kano gahawa, kese turaronka abantu batugora cyane, nukudaha agaciro ibi vyasara vyacu. Bo agahawa babona ko ari ibintu bisanzwe cyane, umuntu acabifata binenegwe, gaca ashaka guhonja, atagura cabura agasaka kugopesa ntarihe, gaca usanga bidusubiza inyuma kubera ko tusatubura umutahe dusubiza kuranguza. Kandi akamondo y'abanyagihugu icambere cyo nukumenya ko bifita akamaro, ntabwo ari ibinyobwa bisanzwe. N'abaganga bese barabarungika abantu bagwaye nk'ibisukari kunywa tevere, kuko irafasha gupunguza isukari mu mubiri n'ibinure by'isi. Aho benshi mu basanzwe bakora umwuga wo kuroba bari biteze gufunga ikiyaga kuri uno munsi wa gatanu, bikaba vyabatangaje kuba ikirangamisi cyahindutse batavyiteze, ariko babishimye naho umwimbu atari kirenga mu kiyaga cya Tanganyika. Nkuko tubibwirwa na Toyi Christophe, umwe mu basanzwe bakora uwo mwuga w'uburovyi, atubwira ko biteze umwimbu mwiza mu kwezi gukurikira. Akaba yavugiye kuri mikoro ya mugenzi wacu Richard Ndayizigiye. Jewe ndabona amazi yuko umenga si heza, urashobora kugenduka ku rusenga wapi ku mazi ukabona imbiya gusa, mugasinzi impamvu yiva kandi mwacanye amatara mugabo gusa ngira n'umwimbu utera ugabanuka, ngira n'ihindagurika ry'ibihe niko tubibona. Magusa turiteze nko kwa kabiri yuko vyopfuma byashoboye guhinduka, twumva ngo nejo, natwe ntavyo turamenya, mugabo bese bavuga ngo nejo. Ndabona bimwe ntivyafunze ariko vyaruhiye kuba rejo, nuko ndobatera gusaba bandanye bagira ingufu ntibagire ubunebwe. Impanuro ndubaha nuko abofungejo bofungejo, abotaha nabo bumva kumenga botaha bagataha. Kese urashobora gusanga bamwe ibikorwa ntusanga bingana muhira, hari abo ushobora kubona iwaba atabikorwa bafise nka byise, abandi ugasanga barabifise. Rero arabifise nibo banyaruka guca bagira baza gutaha. Aha niho amakuru twabateguriye arangiriye. Reka dushimire mwege mwese mwari mwateze yomi, dushimire uruganda rwa radio Magatamze FM go guturukanya amakuru, dushimire mugenzi wacu Richard Ndayizigiye yarari mu buhinga bw'ivyuma. Jean CIZA niwe nayabashikirije naho ubutaha. Gwino muri sanze muri radio Magatamze FM.